aherukira mu nama nshingamateka umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere yarabajijwe nimba hoba hari integuro yo kugura indege y'Uburundi. Abashingamateka bibutsa ko mu karere duherereyemwo ari twebwe twenyene tutagira indege kandi ko bibabaje. Inyuma ya Air Burundi ishirahamwe ryahoze ryunguruza abantu n'ibintu mu ndege harashizweho Burundi Airlines. Iryo shirahamwe ryashinzwe itariki 4 Ruhuhuma 2021. Gushika uyu munsi hafi imyaka 4 iraheze atandege nimwe rifise. Imyaka 4 yiyongera kuri 13 yari iheze Air Burundi ihagaritse gukora. Mbega twahava tuvuga ko indoto ya Burundi Airlines itakigiye mu ngiro. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Mwiriwe cyane ni David nizere ko meze neza. Hari itariki 12 Kigarama aho inama nshingamateka yakorana kugira yiga integuro yihinyanyurwa y'ibwirizwa rigenga ivyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Iryo bwirizwa riha uburenganzira Uburundi gushira umukono ku masezerano mashasha agenga ivyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yari yatumiwe. Umushingamateka Martin ivy'abandi niho yabaza nimba hoba hari integuro yo kugura indege y'Uburundi. Dusubiye inyuma gato mu kwa 2021 niho hashimwe ishirahamwe Burundi Airlines ngo risubirire Air Burundi yahahora. Leta y'u Burundi rero ifisemo umutahe munini w'ibice 92 kwijana, sokabu ibice 4 hamwe na Sabena ibice 4. Iryo shirahamwe ryashizweho habanje gushigwa hamwe amashirahamwe Air Burundi na Sobujea. Yishura kuri icyo kibazo kijanye nuko Burundi Airlines itagira indege zayo, umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yavuze ko gushika ubu leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo iratanga intumbero yo kurondera umufatanyabikorwa. Aho ni kugira harondegwa indege zishobora kwitirirwa ishirahamwe Burundi Airlines. Uwo mushikiranganji yamenyeshije kandi ko ico gikorwa catanguye kandi hamaze no kuboneka abakorera muri ico gisata. Yavuze kandi ko bafise indege none ubu basaba ko bakorana na leta kugira haboneke indege za Burundi Airlines. Iyindi ntambwe imaze guterwa ngo nugushiraho umugwi w'abahinga uhurikiyemwo ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta n'abandi begwa n'ivyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Umushikiranganji yamenyeshije ko isuzumwa audit ryakozwe muri Burundi Airlines ryerekanye ko vyoba vyiza izo ndege zibonetse biciye mu bufatanyabikorwa. Ngo vyoba hagati ya leta n'igisata c'abigenga, partenariat public-privé. Yavuze kandi ko biri no mu vyo bashimikiye ko muri ya nama y'abanyamitahe table ronde 2024 iheruka kuba. Ngo barabamenyesheje ko imiryango yuguruye muri ico gisata. Twari twababwiye ko Burundi Airlines yasubiriye Air Burundi. Iyo nayo yashinzwe muri Ndamukiza 1971 itangura ibikorwa mu 1975 yitwa Société de Transport Aérien du Burundi. Mu ntango iryo shirahamwe ryakoresha indege zibiri za Douglas DC-3 zica zikurikirwa n'indege za de Havilland DHC-6 zitwa Twin Otters n'indege za Sud Caravelle 3 mu 1980. Igihe Air Burundi yari ihagaze neza yakora ingendo z'akarere zijya mu Rwanda, Tanzania na Uganda. Mu mwaka wa 2007 Air Burundi yarahagaritse ibikorwa vyayo mu gihe gito kubera ingorane z'ubuhinga bw'indege zayo. Yasubiye gutangura mu mwaka wa 2008 ifise uruja n'uruza rutoye. Mu mwaka wa 2009 ibikorwa vy'iryo shirahamwe byarahagaritswe ibuza umuriyoni w'amadolari ngo isanasane indege yayo ya nyuma yari ifise Beechcraft 1900. Mu bikorwa vyo kuvyura iryo shirahamwe harimo kuronka ingabire y'indege mu mwaka wa 2011 ariko ntivyakunze. Nta ndege ya Air Burundi yasubiye kuguruka. Leta y'u Burundi yacishima gushiraho ishirahamwe Burundi Airlines mu 2021 ngo risubirire Air Burundi. Icishiramwo umutahe w'imiliyaridi 15 z'amarundi. Uno musi ikibuga c'indege ca Bujumbura cakira indege z'amakompanyi yo mu bindi bihugu nka Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways na Rwandair. Ni mu gihe amashirahamwe nka South African Airways na Air Tanzania atakiyakorera. Dutandukira inkuru ngufi nazo.
ngo biramaze kugaragara ko hari abantu banka kuriha amakori n'amatagisi bitwaje igikenye mu Burundi. Vyavuzwe mu itangazo ryasohowe n'ibiro bijeje kumenyekanisha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyabaye inyuma y'umubonano umukuru w'igihugu yahaye urwego nyobozi w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi yabaye ejo itariki 17 Kigarama. Rero ngo Hoba yahawe itegeko ryo gukoresha ubushobozi bwose ihabwa n'amategeko mu kurihisha abaheranye bose atanumwe avuyemo. Bizokorwa gushika igenekerezo rya 31 Kigarama 2024. Ejo hahise itariki 17 Kigarama 2024 imikangara yitegurira kwinjira mu gisirikare ku rwego rw'ibisongerezi sous-officier yakoze ikibazo cyo kwinonora imitsi mu gihugu cose. Muri iyo mikangara iri kirinjira mu gisirikare nta bigeme barimo. Gaspard Baratuza abajijwe igituma yishuye kw'iryo yinjizwa mu gisirikare ririko riraba ari ridasanzwe recrutement spécial bivanye n'imyiteguro n'intunganyo y'igisirikare cy'u Burundi. Rero ngo hari ibikorwa usanga bikenera umuco w'abasirikare kanaka. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.